tujyanye none kujya kwasobetse abandi bakaba badasobetse ni kubera tinya arbitre atoke haya kandi burya ntakinye shaka kuzoga kina mu yindi video shaka kuzokina urakombata urapambana urakora quoi qu'il en soit tu travailles quel que soit iyo biriko biraba ce que soit les circonstances urakora kandi le public baranezerwa cyane bakavuga bati iri formation yateguwe na yaga sur la sexualité rero twari turi kumwe kujya nyene mwatubonye muri Chorale Mpore hama Barcelona na Real none ko bandika bar na rebe batavyandika byose ngo bikwire neza muri biya kazi to ya mama kajya kantu bakabevya kugira ikira dushobore kubirabo byose bimeze neza ato none ko arbitre yambaye jaune abandi bakaba bambaye rouge na blanc nizi tunene ayo desordre nagira bose bakwiye kwambara ibintu bimwe bihagena neza twari dufise televiziyo imwe yari muri Kongo waje gutora telecommande Gitega ukaja kuraba televiziyo muri Kongo ukadusanga amapire ari he ikarusi aho wose twahagenda niki tuca turabikora kujya twese mutubone turakaze ya akoze nikaburi ya kama ka insolite ni byinshi kuko après no tourne ya Chorale Mpore muri agenda yanje afise ama video menshi cyane naretse kuyakora kubera bava bisekana n'ivya Chorale Mpore ariko muri agenda yanje afise ama video menshi ndakubwira iya mbere ubahe uba muri no kajya kanu kaina zimikaye nawe kanavyo urabona kwe ni mubibona siko ikatugira wa muntu twari dukwiriye kuba dans la société soga mon frère n'abandi bantu bari aux alentours bagahinduka kuko twe twahinduwe na comedy ntibahinduka kubera aba comedy oya barashobora kuba abantu bavuga bati wow turavye ubuzima bwa Faber turavye ubuzima bwa Rocher numva nomera nkawe kuri kino kintu bijya bintu numva umwana wanje yomera nkawe mugabo muvyeyi ntazokotoriza umwana wiwe kamera nkawe ufise comportement bizarre oya kweri no habwo umwana waze mu ka telefone mubwira ati sinkeneye gusubira no kumuraba donc no musi d'office le public turabra kuri ku ma écran bakeneye kutwigira ku buzima bw'iwacu soga Faber ikibi no kurenganya umuntu nuko baba babizi ibintu baba bisanzwe bibera ngaho hantu soga Faber rero je ndayita critique ndayita analyse ni message mbagombye gutanga sibuga Faber uwo bibavyerekeye ahindure sibuga Faber ahindure nimba uzi kuhora usenga ubwira kujya kama hindura gatoyi mugabo wumva kuri aleze continue sibuga Faber rero kukubwira ngo nta telefone ifata amasanamu meza mfise ngo canke zirazimvye yo si excuse oya ntegerezwa gukora quelles que soient les conditions ndimo ntegerezwa guhondera plan B plan C na plan B kikintu ndakibwira aba artiste il faut prier comme si toute chose dépendait de Dieu mais il faut travailler comme si toute chose dépendait de toi numva Faber kenaye professeur iyo mazi imisi uri kuravugwa ahantu hose uciye uvugwa ahantu hose uciye bakubwira renganye turamuraba wabonye naka iyo famous cyo kirere kiragutuma uhinduka sibuga Faber cyo mwanya umwenda batahura kuko naho ndiko ndabibamo sibuga Faber rero utara ahantu ushobora kubona ko uri kurahinduka ushobora kubona ko uri kuraba mu buzima utarubwi wawe sibuga Faber uraba ugaca bugufi sibuga Faber uraba ugaca bugufi kubera yuko Yes, ladies and gentlemen, muraho murameze fresh naje dameze neza cyane kabisa ni Faber Bond canke ikiranga kiri mu ministere media network aho neza ko dukomeza kubazanira ibintu byiza kandi bitagasa kandi bisa neza kabisa aho neza yuko ono musi dasanzwe ari musi nabazaniye ibintu mutari mumenyereye nabazaniye umusaza kabisa nabazaniye umusaza yamabatwenza igihe cyose aho neza mukimubona ati
hari abantu mbona iminsi yose y'indabyo muri commentaire zino musaza ngo akivuga gusa ngo atana kimwe arakora ngo ntangora gutwenga. So guys, nabazaniye umusaza ROCHER COMEDIAN Leo Grigori Donora kuko ni big blend. Musaza amakuru y'imisi kimeze neza cyane ndetse nawe Jenny Bond ndashima kabisa. Ni sawa kabisa. Ndabona ko bimeze neza, usa neza cyane. Merci sana kweli. Usa neza kabisa. Imana igira neza kweli kabisa. Turi muri 2026 turashima cyane. Yes. Yego. Okay, aho ni bien. Ndibaza mu nzira byakugoye mutakubera ko kwiyunguruza umenga sikirenga cyane. Oya, cewe ikibazo cyo kwiyunguruza ko nikiri kibazo. Ndafite uko niyunguruza kandi binyaruka cyane. Ndashima Imana kabisa. Cyangwa urutaro ahora neza ko. Oya, sindagera kuri iyo ntambwe kandi siyo ndiko ndaje. Ego. Okay, bo amakuru y'imisi rero. Je ndashima ko iri mu frere. Yego cyane. Uno munsi rero nashaka ko tuganirira abakunzi ba Step Media aho yako bari barakudusumye. Arigeze guposta akantu kamwe ko uyu muntu utaramuza ni mu mugira effort no bwati. Reka nzomurondere shitse isezerano bantu. So uno munsi rero nashaka ko hari ibintu kana tuganira ko byinshi cyane twavuga by'aho wakora vraiment ko biri kugira benshi barakuzi ariko nashaka tuganire how ukunda gukoresha cyane style yo kuba uri mu mama. Ngere ndabigira ku nyene bo byagenze bitubwira wumve ukoresha cyane style uri mu mama. Ibintu byabene uko yes. Bon au départ nkora style nyinshi cyane, ndakora style turi kumwe n'abandi turiko turaririmba, ndakora style y'umama nkuko babivuze, ndakora style Ufise style nyinshi zitandukanye. Nuko abantu benshi iyo bakunda ari ry'aba mama. Rero kujya dufise aba mama twese turafise abavyeyi abatabafise nabo bihangane ariko barabona ingene abandi abamama bameze. Aho tubaye turabona ingene abamama bameze. Rero ngerageza gukina bijya nyene mu busanzwe mubona nkabishira mu bikino. Bijya muramubona vya bijya muramubona vya notre époque nkabishira mu bikino hama nkabibazanira kuri kamera. Byagenze gute inspiration yo kuyiga? N'aba mama inspiration iva mu mama mu kibano. Entourage umuntu ababayemwe aba mama urabona comportement zabo, urabona ingene baba bameze, ukadesida kubakina, ukadesida kuvuga ati kino kintu kama mama z'imisi bagira rimwe kabiri gatatu basubiramo. Est-ce kino kintu sinogikina sinogisubiramo mu gutanga message aba mama nyene cyangwa kwagisubiramo nivyo. Okay, no twarabonye neza yuko urakina kandi byinshi kabisa kandi bitwenza abantu. Nagira ndakubaza akabazo ariko no muri kubaza ntaco nkabitangira ryari rya mutakumva ati giho no munsi ndi officiellement muri comedy 2020 niho natangura. 2020 niho natanguye, 2021 yanje ndatangura ama video. Yes, of course. Inspiration moi kuyenga turafise abo twakorana cyo gihe turafise abo twakorana bamwe turacabanda turashakorana gushika n'ubu. Rero twarakunda inspiration twarayihana, twarakunda gukorana tukaja hamwe inspiration tukayihana parce que igihe cyose abantu bagiye hamwe inspiration ibihari. Ngo turi hamwe inspiration iraza, yuri wenyine inspiration iraza toujours. Ubuzima bwose tubayemo ni inspiration. Aho moyen de déplacement ivyo dukoresha, aho tubaye siko, aho dusengera siko, igihugu turimo, ibyo twumva ku matelefone, tout ça ça nous inspire bikadufasha gukora bijya dukora. Donc kuri wewe comedy n'akazi cyangwa kujyona? Oya, comedy n'umuhamagaro. Akazi cyo kujyona n'umuhamagaro. Avaye ko bibakazi umuhamagaro biratandukanye mon frère. Ava ko ninjiza amafaranga muri comedy ndarikora nk'umuhamagaro. Sinzi ko warumva ikintu cha ministere, ntavyo nzi. Ministere ni ikintu umuntu uba warahamagariwe gukora, cinjize icinjize ikintu kiraho utekereza gukora kugira utore inyishu dans la société, inyishu ibibazo bikikuje. Savye ndaryoherwa iyo ndiko ndakora comedy, ndaryoherwa iyo mbonye abandi bantu banezerewe, iranezera même si atakintu noba ninjije. Cyo gituma uyu munsi nshigikira abantu atamafaranga bampaye, umuntu ambwira ati ndifuza ko nshigikira, why not? Ko ndiko ndabikora nka ministere ndagushigikira, nkavuga ati ntango ndananezerwa ndiko ndabitanga. N'abandi vuga nti
turihane mon frère Ego. n'abandi muga si muri we yo kurihana nkaho ndabikora kubera amafaranga no ava ko biba akazi no kwiryohera ni umuhamagaro ni rocher ari imbere yawe inazika inawaka buta nuko rero bose dufise byinshi tuza kuyaga kandi si bike kandi bazi neza hariho uza gutanga umuco w'ibintu bitari bike wongera abatwenze kamera sa wongera abatwenze bo hariho video gidi trending abana mu misi hari amamaci basi na komode basi kantu naga freestyle basi tugiriye ka kantu ngo mbega ngo hajya ngo ujya n'inda iyo mwe video nigera gukora ari muri ari karara match ujya n'inde tujyanye none kujya kwasobetse abandi bakaba badasobetse ni kubera team arbitre atokera kandi burya ntakinye shaka kuzoga kina mu yindi video nshaka kuzokina urabona iyo ariko rakina Barcelona na Real hariya hejuru barabrevye bakagira bar na R na RE A rero hari gihe abavyeyi bakubaza ni ko arambona bar na R nibiki bintu Barcelona na Real none ko bandika bar na Real batavyandika vyose ngo bikwire neza muri biya kazi to ya mama kajya kantu bakabrevye kugira ikira dushobore kugira byose bimeze neza none ko arbitre yambaye jaune abandi bakaba bambaye rouge na blanc tunene hayo desordre nagira bose bakwiye kwambara ibintu bimwe bihagenda neza twari dufise televiziyo imwe yari muri Kongo waja gutora telekomande Gitega ukaja kuraba televiziyo muri Kongo ukaja usanga amapire ari he Ikarusi aho hose twahagenda niki n'amaguru bien sûr merci beaucoup karibu sana bro merci sana okay jendi mu bantu baravye iyo video kandi iyo video yarantungije cyane yarantungije cyane vraiment sivyo mbeshere uko wabivuze kuhamagara hariho abantu benshi usanga babikora bakora komedi ariko vraiment ugasanga nta motivation ni motiva abantu kamera no kuvuga iyo jendi ko ndakurikirana kenshi gashoboka vraiment Ufise stress ndarabahoje kandi merci sana kabisa merci sana so umuta umunsi wa mbere utangura perform gukora comedy stand up gukora imbere y'abantu byari byoroshe kandi ntibiba byoroshe nawe uravyumva ariko urakombata urapambana urakora quoi qu'il en soit tu travailles quel que soit iyo biriko biraba ce soit les circonstances urakora kandi le public baranezerwa cyane bakavuga bati wow ntuburitora mugabo urakora nuko dusanzwe tuzi neza ko musanzwe mufise na Chorale Mpore nawe yavutse gute byagenze gute Chorale Mpore normalement sin twashoboye kubuza tous les membres ici ba Chorale Mpore Chorale Mpore yavutse twari muri formation yari yabereye ibanga iri formation yateguwe na yaga sur la sexualité rero twari turi kumwe kujya nyene mwatubonye muri Chorale Mpore hama aujourd'hui turiyumvira kuririmba turiyumvira esi on créer une vidéo là où on chante tuko turavuga ibintu byari bimaze imisi biriko biravugwa mwaravyumvise hama turakrea turaririmba hama abantu barabikunda et on a eu l'idée yo kuyita on a trouvé le nom de Chorale Mpore et on a twaciye dusurfa kuri iryo zina nyene turavuga ati ni Chorale Mpore Chorale Mpore kubera urumva turahoza c'est une chorale ishikira abantu parce que twarashikiriye muri nati Gitega turamuha intebe mwarabonye ko haba isanganya rago twaramushikiriye turamuha iyindi ntebe kandi yaratwemereye ko tuzosubira kugwa rero turashobora gushikira n'abandi turirimbira rero twe turahoza niko hari kugira dushikira abantu tubahoze intuntu abagwa abasohoye indirimbo tuzihindura wazanye tucyumvira oya twese twari muri formation twese siko twari muri formation twese twacha turaja hamwe turavuga tuti tugira rero dukora ikintu cariko kiravuga ico gihe
mugabo tukikore muri we yo kuririmba tuca turabikora kujya twese mutubona turakaze akoze ni kamuri ya nuko none kamuto uno munsi sanze mbona kenshi yuko murakorana na yaga niyo sanze bo manajinga cyangwa bimeze gute mu byahe turiko turakora ibikorwa byinshi mukunze gukora ndakunze kubona yaga jewe turi muri tournée humoristique avec la Chorale Mpore yabaye sponsorisé na yaga nahuye ko muri formation twari kumwe na yaga et on faisait la formation sur l'écriture et après l'écriture bashaba proposa tournée spectacle ya Chorale Mpore ça veut dire twahereye Gitega muri ya map na Kinkiwi tuza Buja muri Saint-Valentin le 15 turafata passer last week twari kwa Loïc kumutakura le vendredi le 6 tuzoba turi kwa Gate kuri izuba niho tuzoba turi niho tuzohereza clôture kandi bizoba biryoshe cyane no kwamvita abantu bose yuko bohaba ça sera cool ça sera un spectacle kabisa imeze neza cyane no kuvuga le 6 mars le 6 mars le vendredi vendredi ya vendredi bizoba biryoshe cyane zo turi kumwe na Chorale Mpore ya kabisa kwa tukibagira tukibagira kandi guest Chorale Mpore yes no hariho utuntu twishi ukunze kuvuga ku cyane ugasangana abantu twababona ariko wowe katotsinotsinjona nigeze kurikirana ikiganiro cyo wawe uvuga ku by'amabisi ingene muri bisi usanga bakundana iki muri miss ni nakaye kan kabe nka insolite no kwitana gashasha wowe utarasohoka gakoga mu mabisi akantu ntarasohora muri video nkaka insolite wo ngize bisubona tarasohora cyangwa tarakora kama ka insolite ni byinshi kuko après no tournée ya Chorale Mpore muri agenda yanje afise ama video menshi cyane naretse kuyakora kubera bava bisekana n'ivya Chorale Mpore ariko muri agenda yanje afise ama video menshi ndakubwira iya mbere ninije gusohora ni how aba artiste bariko barakina play bavuga PlayStation football ngene bavuga nzogerageza gukina ama personage atandukanye y'aba artiste iyo ni ya mbere iya kabiri aba artiste bacu ngene bazovuga ku munsi wa mariage bariko barambika impeta bageni babo how bazovuga y'amajambo zo gukunda ndagusonere mu bihe bigoye cyane aba artiste bacu ngene bazovuga muri style y'aba mama duce tubandanya na video za inazimika inawaka ni nyinshi cyane video za inazimika inawaka rero utuntu tuwa insolite nimirije gukora ni twinshi hariho n'indi style shasha ngomba gutanguza 2026 y'aba papa mamenyere y'aba mama ngomba kuzanya papa nayo uko ni papa nabo nyine barafu amatike yabo rero ndacari ko ndabiraba ngende ndabistructure neza mwitega ariko ko ndi agenda yanje ibintu ari byinshi cyane yeah yes nuko ariho ijambo ukunze gukoresha kandi niko akunze kwikoresha rya inazimika inawaka byavuye he gabo inazimika inawaka ubahe ngo mu alphabet ubahe uba muri no kajya kanuka inazimika inawaka ntavyo urabona kweli ni mubibona none nakinyi ngiri wacu ntibishika twicanira amaguru bumva mucana groupe kubera kaba kazitse kaba kawatse siko jaho nakinyi ibintu turimo inazimika inawaka siko nivyo tubayemo ngaha nivyo tubayemo kabisa urumva inazimika inawaka ari abandi bari inazimika hakawaki agiye ntagaruka kabisa hamwe kanawaka kana ko nizimika hakawaki okay kuri wewe wibaza yuko comedy ishobora kugira impact imeze gute mu banyagihugu comedy first of all comedy yatuma abantu baruhuka yanywanisha abantu le social siko biratuma ushobora gutanga message mu bantu iyo ndi ndavuga inazimika inawaka hariho message bandi ko ndatanga siko nuko nkabikora muri we yo gutwenza siko comedy urayikoresha nivuga butumwa evangelisation ibintu tutakunze kuvuga alphabet
siko iyo tuvuze ingabirano twumva umengo ni ibintu byo haho nyene hanze jean guca amafaranga turabikoresha no mwivuga butumwa Fabien kuzana abantu kugakiza ukababwira Yesu ukoresheje comedy kandi umuntu agakizwa banza kumuruhura ukamutwenza ukamubwira Yesu. Comedy turayikoresha twebwe tuyikora kugira duhindure. Jewe comedy iranyigisha Fabien ibintu byinshi nize canke ivyonzi ndavyiga kubera comedy. Ibikorwa nkora ama projet Ufise ndiga ibintu byinshi, Imana inyigisha byinshi, ubuzima bukanyigisha byinshi, siko n'abantu bakanyigisha byinshi. Soga Fabien umuntu wese arafise ikintu anyigisha. Soga Fabien cyo gituma tutari dukwiriye kugaya umuntu n'umwe. Soga Fabien umuntu wese utamuzi muzigame. Soga Fabien mubana amahoro. Abantu banyigishije byinshi, ubuzima bunyigisha byinshi, n'Imana inyigisha byinshi. Mugabo iciye muri comedy sinibaza ko nk'iyo nari kumuprombye nkaja gukora amatiyo canke nkaja gukora amatara nari kwiga nk'ivyo nize muri comedy kugeza ubu fo naho ndaciga kandi ndacakeneye kugira ibindi byinshi. Sinibaza ko nari kwiga nk'ivyo ndiko ndiga ubu twavumbaze ivyo maze kwiga ivyo ari ivyo ni byinshi. Soga Fabien mugabo comedy c'est quelque chose nakubwiye ni ministere mon frère umuhamagaro siko ni ikintu kinini ni ikintu kiri vast. Comedy irarengeye amafaranga, comedy irarengeye ibintu biri materiel. Soga Fabien kuko twatanguye tubifise amafaranga ntabwo twatanguye tuyafise kandi twatanguye dufise ibintu biri materiel. Twatanguye dushobora kwideplacer nkuko twideplacer, ni twatanguye dushobora kwambara nkuko twambara. Oyaye mugabo twarakoze Fabien, twarakoze abantu baranezerwa. No Imana iracadufasha turacakora abantu bakanezerwa. Donc la comédie irarengeye ivyo bintu. Ça veut dire la comédie somehow iradukarisha siko ikatugira wa muntu twari dukwiriye kuba dans la société. Soga mon frère n'abandi bantu bari aux alentours bagahinduka kuko twe twahinduwe na comédie. Ntibahinduka kubera aba comédie. Oya barashobora kuba abantu bavuga bati wow turavye ubuzima bwa Fabien, turavye ubuzima bwa Rocher, numva nomera nkawe kuri kino kintu, mugabo ntazokwifuza kumera nkawe atakintu yakubonyemo. Uno munsi dufise iyo ndikundagira ama video yabyi à notre époque hari umumama quelque part afise umwana nkunda. Soga Fabien ntegerezwa kwerekana comportement andehoro yabyina à notre époque ku buryo umuvyeyi wiwe niyambona ntariko ndakina bijya avuga nti ndavye ubuzima buriya muhungu twabonye muri bijya bintu numva umwana wanje yomera nkawe. Mugabo umuvyeyi ntazokotoriza umwana wiwe kamera nkawe ufise comportement bizarre. Oya kweri no habwo umwana waze mu ka telefone mbwiye ati sinkeneye gusubira no kumuraba. Donc no munsi dufise le public turabra kuri ku ma écran bakeneye kutwigira ku buzima bw'iwacu muri vrai apana réseaux sociaux en dehors ya réseaux sociaux bakeneye kukuraba bakavuga bati est-ce que abayeho gute, afise amavaleur yahe. Ivyo rero ni wewe wikorerako ukemera comedy kakwigisha, ukemera kubana neza n'abantu babi mu kabana beza mu kabana bose bakakwigisha, abudakeneye mu kabana nabukeneye mu kabana nawe ukwikorerako ya tuvuza amajambo akomeye cyane. Merci sana bro. Tuvuza amajambo akomeye cyane kandi cyane ndamaze gukoresha aba comedy benshi bagiye batandukanye. Simvuze ko atamajambo y'ubwenge bagiye baravuga ariko nkoze ikiganiro cyambere cyiza. Merci sana bro. Ikiganiro cyambere cyiza kuko ntaranajya no ko je mpora mfashiriza muri editing. Nafashwa nkumva wow kamera fashiriza n'indaka. Merci sana Fabien. Merci, God bless you too. Nuko muta kenshi urakunze no gukora izindi comedy avuga ati sino ndabita critique grids yi badoha mu buryo ni badoha mu buryo ni badoha mu buryo kumenga uburiko baragira critique iri negative since feedback imeze gute yabije ama video nkora Fabien abantu bayabona ukutandukanye kandi ukoze ikiganiro ubusanzwe bizi ko abantu bagifata uko bashatse. Wowe ufise message washatse guha abantu siko iyo umuntu abifasha negativement
ni kuri point de vue yiwe iyo umuntu nagufashe positivement kuri point de vue yiwe mu gihe wuzi message washatse gutanga alors si critique je mba ndiko ndakora oya ntabwo ari critique kuko twese turafise aho dusengera urafise aho usengera je ndafise aho usengera so Fabien turafise ibintu tubona aho hantu dusengera so Fabien kandi ibyo bintu tubona ntibibatu vyatuvuyeko so Fabien kandi nabo bantu baho niba bibavuyeko so Fabien mugabo turafise tuntu tubona so Fabien alors mba mvuye muri context y'aba mama canke yo mu buzima busanzwe ngiye muri context yo mu nzu y'Imana so Fabien je nibaza ko atamuntu ntuka nta kintu kibi mba navuze so Fabien nikimenyamenya kuba babitwenga nuko baba bibizi so Fabien ikibi ni kurenganya umuntu nuko baba babizi ibintu baba bisanzwe bibera ngaho hantu so Fabien rero je ndayita critique ndayita analyse ni message mbagombye gutanga sikuga Fabien uwo biba byerekeye ahindure sikuga Fabien ahindure nimba uzi kuhora usenga ubwira kujya kama hindura gatoyi mugabo wumva kuri aleze continue usenge kujyanye kabuje sinibaza ko bari critique kuri jewe masinibaza ko ari critique mandi kuko jewe niho sengera sikuga Fabien ntabwo ndi n'umuntu kwera akunda gutembera mu mashengero oya ntajya nako bazati ayo yose uramaze kuyajyana ndamaze kujayo mugaga ke cyane mugabo simba ngiye guto arabahora bavuga ngo ngiye gutohoza mu ipere oya jewe nja hake vraiment sindi umuntu akunze gutembera ahantu henshi nja hake cyane mugabo none ko ubuvuze ukuri wabitiyega erega amashengero yose namwe Fabien bose dusenga kumwe sio Fabien wumvise ishengero riri muri Nord n'ishengero riri mu Nyabugete bose gusenga ni kumwe nta hose ugiye uzobona hari ama point comme twese duhurizako sio Fabien donc ugomba gukina hari ibintu biri universel twese dusangiye sio Fabien nta ni ugomba gukina bijya ntiwo kuzunguruka mu mashengero yose ugendera abantu bamwe udusanga byose ari bimwe twese ni bimwe niho sengera donc nkinabi wacu n'abantu usanzwe nzi ni kuvuga usanzwe nakijijwe nije Ndakijijwe sengera kuri Oasis kuri large no sengera kabisa bisanzwe ijambo rimwe ryo muri Bibiliya rivuga ngo turabye nagenda n'umugabo wo muri amen bisanzwe ikibazo cy'umuco koze ko nabibonye ko kijijwe wabibonye ho ngijijwe wabibonye gutega bo icambere buri umuntu akijijwe icambere ni comportement yiwe hamajije kuraba comportement umburiza ingene avuga urakijijwe hobe twamenyanye kabisa wamenye ko yakijijwe nawe wita ukijijwe avuga ati umuntu no wayega yes ibintu byawe urumva Yesu agira neza mon frère kandi urumva ukijijwe gutekereza kubibamwo nituca tubisiga kuri aho dusengera ngo hageze ikiganiro tuje tugira byo bindi by'abasana no aho se tuba turi identité wemeye assume warakijijwe byasume naho ubu mvuga nti jewe mes valeurs nizi ibi ntavyo nkora ibi ndabikora biriya ntavyo nkora nubwo woba birimo amafaranga ntavyo ukora kubera yuko ufise ama valeurs mu kurangiza niza challenge ukunda guhora nazo mu kanwa kazi kawe nyinshi Fabien nakubwiye nitangura hari kibazo wambaye ndakwishura ndakubwira yuko comedy inyigisha byinshi hari ibintu byinshi nigira muri comedy ntazi ko nari kwigira ndi ahandi hantu muri kano kazi ka comedy duhura n'ama challenge menshi n'ubu ndayirimo challenge kandi challenge yose iza ingana nahugeze narugeze nari muzokura umugire challenge kandi gutangura ura n'ama challenge ajanye niyo nivuriko kuko ngo iyo challenge ndiko ndahura ubu iyo zizigiye igihe natangura nace ndabivamo kandi zirya challenge nahuye kijya gihe ntizishobora kuzu kuko ubu narakuze umva Fabien chaque challenge ihwana naho ubugeze igusanga aho ugeze kandi irakumanyura kabisa kandi challenge zirakenewe iyo tuba turiko turavuga maturité tuba turiko tuvuga ama challenge umuntu ahura nayo mu buzima
mu buzima no muri comedy vraiment mpura n'ama challenge menshi. Challenge ya mbere uburyo soga Faber uburyo turabukeneramo uburyo kabisa. Hari igihe uba wifuza gukora ikintu ukabura uburyo, kandi la majorité du temps, most of the time dukora atamahera dufise. Pour te dire yuko amafaranga siyo agira projet, ni projet igira amafaranga. Most of the time turanga gukora ibintu kubera turindiriye amahera. Nagira ndaguca intege kuri vraiment nta munsi n'umwe nigeze nkora ikintu ufise amafaranga. Ayo nipfuza mu mutwe nta munsi n'umwe, n'uyu munsi ayo ndiko nipfuza nzokoresha mu bindi bintu ndazi ko atayo nzoronka. Mugabo guplanifya ni vyiza, planifya ubu yaza yukeneye ataje nta ngorane siko. Mugabo ataje ntushureka gukora travail. No munsi dufise ama excuse ni menshi mu bantu. Soga Faber igihugu environnement tubuzibi turiko turondera ibi, nkeneye kuzuja muri kino gihugu, nkeneye imana impeza agize bino bintu. Imwe mu objectif nihaye muri 2026 nta ma excuse kweri jewe nzosubira kugira kweri. Naniwe n'ikintu nzovuga ko nananiwe, sinzovuga ngo nananiwe kubera kiri nta excuse. Ubonye ikintu kikunaniye genda wicara urabigituma cakunaniwe. Reka kuzana ama excuse nguri mu gihugu kimeze uku ngo mwumvanve mu meze uku. No, oya nta excuse Faber, nimwe nta excuse nimwe. Kuko iyo umaze kuzana ama excuse ucuba umunebwe. Kandi urashobora no gusanga ama excuse uri kurazana ari byo. Soga Faber, aro ivyo sivyo bintu byari bikwiriye kugutuma udakora. Kora Faber, kora aho kugeza ugezako. No munsi ugeze no munsi Faber, hamwe no kubwira ngo ivyo maze gukora byose ngo bafise amahera nibandi ko ndakubesha. Soga Faber, mura munsi iva ku ma video. Jewe nta telefone ifata amasanamu meza ndagura. Wapi kwe? Niyo mfise nifata amasanamu meza kandi siyo nkoresha. Imyaka yose na yaheze ndiko ndakora video. Nazikora ntira. Kandi gutira biragatsindwa kwe. Birababaza. Wazi gutira telefone umuntu akakubwira ngo maze imisi ngora sinkeneye kuzogaruka. Birababaza kweri. Nuko ndacatira abantu baramfasha. Soga Faber, rero kukubwira ngo nta telefone ifata amasanamu meza mfise ngo canke zirazimvye yo si excuse. Oya ntegerezwa gukora quelles que soient les conditions ndimo. Ntegerezwa guhondera plan B, plan C na plan B. Kikintu ndakibwira aba artiste tureka ama excuse nihereyeko. 2026 ni wananigwa ni wewe. Reka excuse. Oya travail, kora. Yaraka proverbe kavuga ngo il faut prier comme si toute chose dépendait de Dieu, mais il faut travailler comme si toute chose dépendait de toi. Non, Faber, can I prophesy? Urumva Faber, 2026 ndiko mbwira aba artiste cyane cyane ama challenge azokwama kandi challenge zirakenewe Faber, zirakenewe kuko nizo tubwira abana bacu, nizo tubabwira kuri interview, nivyo wicara ukabwira abandi bantu ati mon frère aho naraciye mugabo uzohava. Ndi kintu nkundira Imana nuko kuva ama challenge taduhitana. Iyo abaduhitana banarabihevye. Yego kwe banaravuye kweri. Mugabo ikintu dushimye Imana, challenge iratuziga mu ma challenge nyene ibana natwe. Siko. Rero umuntu atinya ama challenge, Imana irashobora kutazobana nawe. Imana ntizobana nawe utari muri challenge. Kuko niba uvuga ati narabonye kino Imana yarangiriye neza, ibi inye narabirengana. Mwana ama challenge menshi, challenge y'uburyo, challenge ya environnement, challenge yingene aho tubaye abantu batahura comedy, siko. Challenge y'ibintu connection, siko. Challenge y'iki kindi binazimika inawaka mon frère. Mugabe ntabwo ari challenge cyane, ntabwo ari challenge gose pe. Challenge igitoro challenge mugabo si excuse kuri jewe yo tuma nakora. Oya kandi nubwo bitazoboneka nzoguma nakoze, jewe nzoguma nakoze n'Imana ibereye Imana murakoze. Yes. Uvuze amajambo akomeye cyane ku buryo ano majambo ni sure set umuntu wese azoyumvira cyiko azogiye gikomeye cyane. Merci sana. Kuko namajambo yumva amwe n'amajambo y'ubwenge
ndumva hari ikindi kintu kana nyuma y'ibintu cy'inkomezi cy'inkomezi vraiment ndaryohewe. Merci sana Fabien. Ndaryohewe vraiment kuno munsi. Merci sana. Ndaryohewe. Merci. Nuko mu kurangiza rero wahanuye sinubwa ngo sinzi icyo wahanura abastari bagenzi bawe cyangwa iki, ariko icyo mbonye cyo nuko mbonye uri different n'abandi bastari bose. Ntabwo ndi different, twese turi bamwe Fabien. Ego muri bamwe navuze turashobora kuba dufise amavarire atandukanye mugabo twese dukorera hamwe ntaho ukora wenyene. Comportement niyo navuze. Ego comportement yose kubera ko nagira ndakubaza akantu cyangwa nk'intererano abastari benshi mu Burundi wacu bari kubaragerageza kuba mu buzima atari gwabo, abo nabo bobahanuye dusoze mpamva ndacishura abantu bumva umengo ndiko ndabaviza siko urarura ariko uranyobwa ubustari buramugaza Fabien. Burya sibo ntibabikora kubera aribo mu bustari siko Fabien. Iyo umaze imisi uri kuravugwa ahantu hose uciye uvugwa, ahantu hose uciye bakubwira ninjye arenganye turamuraba wabonye naka iyo famous cyo kirere kiragutuma uhinduka siko Fabien. Cyo mwanya umwe ndabatahura kuko naho ndiko ndabibamo siko Fabien. Rero utara ahantu ushobora kubona ko uri kurahinduka, ushobora kubona ko uri kuraba mu buzima utari ubw'iwawe siko Fabien. Uraba ugaca bugufi siko Fabien. Uraba ugaca bugufi kubera yuko umaze kubaho ubuzima butari ubw'iwawe usanga uri kurahonyora babandi bo guteje imbere. Aba artiste barakeneye uburyo, turakeneye uburyo. Ejo umuntu niyakubwira ngo ndagukunda akaba ari umudeje ahantu wa entreprise mugaga kubwira ko gukunda yambaye umupira usanzwe, uri mu artiste uzokumva ko muhonyora. Mugabo uyo mudeje nyene mwazo gwa sponsor ugira ko ari giteramo Fabien hama igiteramo cyawe kigende neza. Ubu mu star canke ndo mu star abandi bantu urabakeneye. Ukuba mu star si bibi, ni vyiza kuko ari abantu bibeshejeho, mugabo ntibice bigutuma uhonyora abandi cyangwa ngo bigutume uhindura ubuzima uje kubaho ubuzima butari ubw'iwawe siko Fabien. Nimba hari ibintu utarashobora uri umustar utaragirako, tu n'as pas besoin yo kuza ku ma écran kwereka abarundi kuri gihanganga. Abarundi turazinanye Fabien, abarundi turazinanye turazinanye Fabien. Uno musi urabikora bufekinga ejo ariko tuzogusanga uri mu bindi bintu tuvuge tuti wabonye ufe turaruha ubaho urushe kuko uri kubaho umengo uri kuri nyegetse siko Fabien. Rero kuba umustar nivyo gutuma uhonyora abandi, wumve ko utosubira kuramutsa abantu, wumve ko nabagufashije utabakeneye kuko umustar umwanya umwe bubi buraroga abantu siko Fabien. Buraroga abantu kweri. Wari uherutse umuntu muri 2022 mwicaranye, umuntu mwandikiye umuronka 2025 2026 umuntu ukimuronka, umuntu mwandikiye nukimutora, umuntu wipfuje ko yo gufasha akantu ntukimutora. Kuba umustar ntibituma udafasha abandi no, habwo kuba umustar yari kwiye kuba ingazi nziza yo kwisocializa n'abandi kuko abari gihe cawe cyuko abantu bakumenya cyari gikwiye kuba igihe cyiza cyo kwereka abantu yuko kudugira ku bantu kavuga ati nimuzi ndabafasha, ndashaka buno ubustari bwanje kuko ubustari burafite periode. Burafite periode. Nimba ndiko ndavuga 2026 siko bizokwama oya kweri vraiment ça I know. Alors muri 2026 I have to make sure yuko ubustari bwanje ndiko ndafasha abandi, ndiko ndabuvyaza umusaruro, ndiko ndafasha abandi bantu, ndiko ndumviriza abandi, ndiko ndamenyana lo networking. Muri 2027 ndaba nkiri umustar, babandi twamenyana muri 2026 nibo bazonduza of course. Urumva Fabien, nibo bazovuga bati uyu mujene yahora ari umustar, reka ndamuhe 20 million ya tax atahe muga nazo yaguha mwabanye nabi
Fabien nzoyampa waranyandikiye ukambura soga Fabien nawe tujye ujya nzoyampa Fabien twabanye nabi no alo uno mwanya barabastari wari umwanya mwiza wo kumenyana n'abantu wo gukira ubucuti si ukuramutsa abandi soga mon frère genre kuduga abantu bakabivyaza nkora umwanya mwiza wo kugara kwambara neza ni vyiza n'ukuri yego n'ukuri pe kumota neza ni sawa mugabo ivyo ntibikadutume twumva ko abandi bantu tutobumviriza soga mon frère umva ko abandi bantu mutojana kuba business sawa ni vyiza kweli mugabo ubwo bustari mwanya umwe buraroga jewe no haruna ba artiste bo mu Burundi yuko bareke gufekinga umwe wese abeho ubuzima ahageza hari uwavuze rafo pase ngoroshe ngo akunda gufata taxi uno munsi ndafise amafaranga ya taxi iyo ntayafise ndatambuka kandi ndi umustar kandi na ubustar bwanje ntibugabanuka uko natambutse nta mafaranga ya taxi naronse kuramutsa umuntu duhuriye kuri bata tukaramukanya ubustar bwanje ntibumanuka naho buja Fabien nta kimanuka nta kiduka nguma ndiwe unyandikiye ukambira ngo ndagufasha ikintu nkakigufasha ubustar bwanje ntibumanuka nguma nduko nyene nico gihe canje igihe kitazoba ari gihe cy'uwanje nawe nzokwandikira mfasha nanje Fabien hazogera igihe nawe ndakwandikira Fabien mfasha nuko bimeze c'est la loi de la nature turahana 2026 wanyandikiye turakora igiteramo iganiro 2028 ndashobora kuzokwandikira nawe burya nakiguhaye kubera je projette loin bati sinzi ico Fabien nzomukura kurashobora kuzobura umudeje cyara aba journaliste twakoranye ikiganiro batakire journaliste batakire muri journalisme bari mu bindi ndababaza mon frère uri hiyo hanze akantu wondugikira mfasha ka ndugikira kanda keneye icuma akakindugikira mugavye yatanguye ryari yarandondeye turakora ikiganiro turagikora dukeye ubucuti turabana hama mu nyuma ndamukenera ndafise abo twakoranye twatanguranye mu video mwongera ni mubazi uno munsi bari hehe mu Bushinwa Didax mwe ntawo ngira beshe nimba muzi Didax afise na agence de Didax mu Bushinwa niwe ndugikira ibi none ga Fabien ubwo bustare bwo butuma munyura abantu mu myaka ndiko ndica kazuza kanje jewe no fumambira abantu ubwo bustare bufuma buheba bakabana neza n'abantu siko je ne suis pas même pour yuko burya jewe ibintu by'abastare sindabitibamo cyane vraiment nzindi umuntu abitibamo cyane kwe sindi umuntu akunze guhagarara ku mazina kubera ukuntu nyene abantu nyene bibahindura mentalite bakumva ko bageze mu gihe cyaho bahonyura abandi no je préfère kubana neza n'abantu kuko ubutunzi n'abantu Fabien yego hari abantu bagoye n'ivyo hari abantu bashaka kumva guprofita n'ivyo mugabo bana neza n'abantu ejo nibo bazo gutabara igihe utazobura umustar ni ivyo vraiment no bahanura bareke gufekinga babeho ubuzima bw'iwabo nimba uno munsi ufise 20,000 ni ufise si bibi koresha 20,000 ufise ayo nyene kuko ni ufise hamusenga Imana iguteza imbere vuga ati Imana ndakeneye mugana biriye Imana izobiguha mugabo ntuzuce biguha kugira uhonyora abandi no izobiguha kugira ukure hamwironse nawe ufasha batabifise c'est l'objectif uronse habadafise fasha abandi nabo baduge tudugire hamwe birababaje kuduga wenyene nta nico bimaze duza abandi bari ubuza tuduge kandi aduze kugusumbya sikosa dohigwa mu gihe ciwe nawe dohigwa mumaze dufise umupeti yitwa Kimkiu kuri scene abizi neza kuri scene nico gihe ciwe siko rero ndanamwigera ambwira ati mon frère twatanguriye hamwe akamfasha ntaco bimaze ibintu by'amashari ivyo naco bivuze dukorera hamwe urakoze mutareka tugushimire cyane merci sana Fabien vraiment ndakengurutse je mu kirundi cyiza cyiwacu kuvuga ngo ndakuye ubwatsi mu bwatsi bwishitse sibavuga ubwatsi bwishitse umuntu yokenera vraiment mu frère numva ndamukunze cyane n'umurongo guti ko mugiye amajambo akomeye cyane yoronka guti ndafise Facebook ndafise Instagram nyandikiye vraiment je ndishura kweri nyandikiye ndondeye je ndishura kabisa ufundi nawe nimero yanje kuri WhatsApp 67 739 082
canke email 012340@gmail.com tuganire kuganira ni for free kabisa kuko araba star benshi mugani wawe ubabajije ubandikiye umwaka wose kaza kwishura mu mwaka uzi kwihangana biragoye. Yes turagushimiye cyane naje ndabashimiye kabisa. Yes bakunzi ba Step Media yari hoshe ndazi neza yuko ababwiye amajambo akomeye cyane imbere yuko mwebwe muza gufasha je nafashije imbere yanyu ko nije natanguye kuyumva ano majambo n'amajambo akomeye cyane ayo majambo rero ntimuyigumize mu ya sharing abagenzi banyu iyo bari hose babwire nabo bagenzi babo bahe abagenzi babo kugira ngo ano majambo ashike kure cyane kabisa kuko murumva neza yuko no mu frère ROCHER COMEDIAN naho ari mu comedy murumva ko ari umuvuga butumwa kuko afise mwumvise impana afise abantu muzi gusuzuma ibyivuga butumwa mwumvise ko umuvuga butumwa so guys turabakunda cyane ubona bimugira ibihe byiza cyane